Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe tutanywanyi wacu mukurikirana amakuru mugezweho nanje Bunyoni umugenzi hano kuri televiziyo yanje ndetse ari nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibagezaho byinshi cyane bikuye mu ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru utasanga ahandi amakuru tuba twigireye ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ababwiriza biri guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC kubaza n'ibiko biravugwa mu gihugu cacu c'u Burundi bakubwiriza ibiko biravugwa hirya no mu bihugu vy'ababanyi ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afrika hakubwiriza ibiko biravugwa mu byo makungu yakona cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukira wejeje gufyonda sabone wo munota ziko jambo kumutwani so sabone ugafyonda ko ndetse nawe wafyonze ukazogira hirya gatoya nawe wafyonze nanone ne kutuntu twose twatumubona amakuru yacu nawe kandi ukagudusangiza n'ibitekerezo nawe urazisharinga aho wamutwumvirizo rero hose ndagukengurukiye cyane niho ndahera nsaba nawe utareza gufyonda sabone nguriza kwaka ariko karyo kwamanuka twajambo kumutwani so sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone ugakomeza dusangiza n'ibitekerezo mu ngingo nkuru cyane uburyo bw'idonido naguteguriye ndakubwiriza inkuru itugeze mu Burundi kuvuga ko neva yoba nyene ahawe ishano ndakubwiriza ko ni mu nyuma zikaramaze kugaragaza ngo icyo yarushije ubuyobozi bwamubanjirije Perezida w'u Burundi yagaragaje ibintu bikomeye yakoze kuri ubu butegetsi bwe bumaze imyaka ikaba itanu birutigeze bikogwa n'abamubangirije ni mu kiganiro giheruka kubera mu ntara ya Gitega ubwo hibukoga ku nshuro ya kane urupfu rwa Peter Nkurunziza wayoboye u Burundi imyaka 15 nk'uko tubikesha ibitangazamakuru vyandikirwa mu Burundi byinshi cyane kuri ino nkuru ndaza kubigaruka mu buryo bw'idonido mu kanya gatoya cyane ndakubwiriza byinshi nyene nawe uramenyereye ko mubwiriza bikuyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva ndongera kandi mubwiriza ko President Ndayishimiye yavuze ko kugeza ubu nta kibazo igihugu ciwe c'u Burundi gifise nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye atwara igihugu c'u Burundi yavuze ko ngo aka kanya nyene igihugu cye kimeze neza kandi avuga ko igihugu atangorane kirimo ahubwo ko ari abantu tuba bashaka guharabika igihugu ciwe n'ibyicaniro yatangaje byishimo yatangaje ndatskuka ko mudonido y'amakuru gusa nyine cyane bikubiyemo ibyo ubwe yitangarije n'akanwa kiwe ntabwo vyavuzweho rumwe na bamwe mu bene igihugu ciwe na cyane mu mufasha gutwara iki gihugu c'u Burundi ijambo ry'iwatangaje nyamukuru ndaza kuribagezaho mu buryo bw'idonido mu kanya gatoya cyane mu Burundi President Ndayishimiye yavuze ko kugeza ubu atakibaza igihugu ciwe atwara gifise nyuma y'igihe gishize abaturage b'igihugu c'u Burundi bamaze bari mu bibazo bikomeye bategwa nuko ibiciro vy'ibikomoka kuri peteroli byazamutse kuko isigaye ibona umugabo igasiba undi President Ndayishimiye we yatangaje ko ibura rya peteroli atari kibazo yangakishije kuko abarundi bafise ibinyabiziga bitabura amafaranga yo kugura peteroli n'ibyica ndaza kugaruka mu buryo bw'idonido nakubwiriza nyene andi makuru ari kugenda avugwa hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu rubuga rw'imirwano murabizi neza ko ari imirwano iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho mu 2023 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ndabizi ko ashobora kuba ari igitondo cyangwa se nimugoroba bibanye naho twumviriza aherereye kona chato mudafata muto tende 15 gusa ngo bire byinshi cyane niruko imivyo amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya kuri mikonjema muri ko munumviriza ndi Bunyoni umugenzi kwa rukaze bakaze mu idonido y'amakuru amwe nanje Bunyoni umugenzi reka mbere ya vyose ndangure kuri inkuru kuvuga ko President Ndayishimiye yavuze ko kugeza ubu atakibazo igihugu gifise
nyuma y'igihe gishize abaturage b'igihugu c'u Burundi bari mu bibazo bikomeye cane bitewe n'uko igiciro k'ibitoro kuri vyazamutse cane kuko isigaye ibona umugabo igasiba undi. Perezida Neva Ndayishimiye we yatangaje ko ibura ry'ibitoro atari ikibazo gihangayikije kuko abarundi bafise imiduga itabura amafaranga yo kugura ipeteroli. Ibi yabivuze ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 19 Kamena 2024 ubwo yizihizaga imyaka 4 agiye ku butegetsi. Yasimbuye Petero Nkurunziza wazize urupfu rutunguranye tariki ya 8 Kamena 2020. Perezida Neva Ndayishimiye yasobanuye ko mu myaka 4 yamaze ku butegetsi inzego zitandukanye z'u Burundi zateye imbere mu buryo bufatika. Yatanze urugero ku buhinzi n'ubworozi ndetse n'umutekano mu gihugu imbere. Ni mu gihe bamwe mu baturage b'u Burundi barimo n'abadepite bamaze igihe bagaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu bwafashe nabi bitewe ahanini n'impamvu zirimo ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ibura ry'amafaranga y'amanyamahanga afite agaciro kanini mu gihugu. Abandi bahamya ko abaturage bakennye. Kibazo cy'abavuga ko peteroli itaboneka mu Burundi, Perezida Ndayishimiye yagize ati uyu munsi nshimishwa no kubona abaturage bishimye kandi ataco babuze, kandi nico bavuga ko babuze si kiva mu Burundi ahubwo kiva mu mahanga. Dushimishwa no kubona ko abarundi batahuye ko turi kumwe twese bishoboka. Ndayishimiye yasobanuye ko ku rugamba rw'iterambere habaho gutera intambwe ku yindi, ariko ngo barakerewe kuko babanje kuba mu rwobo igihe kirekire, bityo ngo niyo mpamvu bo basabwa gutera intambwe ebyiri inshuro imwe yonyene. Yagize ati uno munsi umurundi wese ashakira vyose rimwe, nicyo gituma uwabifatira hejuru yavuga ko abarundi ari indashima. Kuva mu 2020 vyari ngombwa ko tureba ibiruta ibindi kuko imigeri ibiri idatereka. Minisitiri w'intebe w'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu 2024 muri Mata yatangaje ko ikibazo cyugarije iki gihugu ku bihano vyafatiwe n'imiryango mpuzamakungu kuva mu 2015 bitewe n'umwaka mubi watutumvye muri politiki muri uwo mwaka, kandi ko igisubizo cyavyo kitazaboneka vuba. Nguko rero nyene byabaye, murumva ko ari akarorero gusa Neva akaba yigamiye yivujira ko igihugu ce atakibazo na kimwe gifise. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyine gutegura amakuru atandukanye, amakuru cane harimo Perezida Neva Evariste Ndayishimiye Burundi adacika uruhande yagaragaje ico yarushije ubuyobozi bwamubanjirije nyene. Perezida w'u Burundi yagaragaje ibintu bikomeye yakoze kuri ubu butegetsi bwe bumaze imyaka ikaba 5 bigeze mu bikorwa vyamubanjirije. Ni mu kiganiro giheruka kubera nyene mu ntara ya Gitega ubwo hibukwaga ku nshuro ya 4 urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza wayoboye u Burundi imyaka 15 nk'uko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye vyo mu Burundi. Ikinyamakuru cya King Murundi cyatangaje ko Perezida Neva Evariste Ndayishimiye muri uku kwibuka yavuze ko u Burundi butigeze bugira umunezero n'umugisha nk'ivyo bufise uyu munsi ku butegetsi bwiwe, kandi avuga ko asanga u Burundi bwarabonye umusaruro butigeze bugira mu buhinzi mbere no ku bundi butegetsi. Ikibaza niba abarundi bazabirya bakabimara. Ku igenekerezo rya 8 Ruheshi 2024 Burundi niho bwibutse inshuro ya 4 urupfu rw'uwahoze ari Perezida Petero Nkurunziza wapfuye muri 2020. Bivugwa ko muri ivyo birori
bikurikiwe n'inyigisho z'umukuru w'igihugu ku buyobozi bw'ibihumbi 2024-2026. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu yagarutse ku byerekeye ko igihugu kifashe muri iki gihe, aho yavuze ko Burundi bwabonye umusaruro mwinshi mu gihugu hose ndetse kuri we agasanga abanyagihugu batazawumara. Perezida Ndayishimiye avuga ko Uburundi ari igihugu gitoya muri Afurika y'Uburasirazuba ariko kitigeze kigira umugisha nk'uko uyu munsi bimeze, kandi ko abarundi vuba bagiye kwigenga mu vy'ubukungu. Nubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yigamba ko igihugu cye cyagize umusaruro urenze w'ubuhinzi ndetse abarundi bishimiye kurusha ibindi bihe vyose babayeho, ngo baracyagoye kuko igihugu gifise ibibazo vy'amadevize kandi umusaruro naco wafasha ngo haboneke umuti w'iko kibazo cy'amahera y'amahanga cyatumye igihugu kibura ibikomoka kuri peteroli ndetse cyatumye n'ibinyobwa vya Braludi bibura ku isoko kubera kubura amadevize. Ikindi nuko kuri ubu abaturage bo muri iki gihugu bari kurira cyane kubera ko ingendo zahagaze, ni mu gihe lisansi y'igitoro yabuze ku rugero rutigeze rubaho ikindi gihe. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka mbisubikiye ahangaha. Gusa mwese ndabutse ko amakuru yacu arakagaruka, mukomeze mukurikirana amakuru yacu ataha kuri mukuru nje mwariko murumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.